Hari urutonde rw'abasirikare n'abapolisi 13 bafise ipete rya generale bashize umukono ku ikete ryo kuwa 20 Munyonyo 2014. Abo basirikare bari hamwe kugira bahagarike inzira y'akagijana mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ariko bahavuye bacanamwo Nkurunziza maze kubaha ivyica bikomeye nyuma y'ikurwa rya generale Adolphe Nshimirimana be na generale Alain Guillaume Bunyoni. Aba generale muri aya makuru bukaza kubakurikira. Ikindi kandi nuko imyaka igiye gushika 10 igiye guhera hatangujwe imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, hamagajwe n'abaharanira agateka kazina muntu, abasirikare hamwe n'abandi banyepolitike batavuga rumwe na Petero Nkurunziza kuvyo kwiyongeza ikiringo ca gatatu. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD Chogiye bwari bumaze iyo myaka 10, ariko kandi bunakwije n'iyindi myaka 10 bukwiza ibinyoma cane cane mu gwaruka kugeza aho bwinjizamwo ivyamwoko muri urwo rugamba rw'iteka. Reka rero twibukanye amatariki makuru y'ivyagiye birakurikirana kugeza aho twinjira mu myerekano y'abanyagihugu. Turabahaye kaze kuri imbonesha kure ya Bujumbura Media TV, kandi ugire subscribe canke sabone kugira ngo utazoja ucikwa n'ibiganiro hamwe n'amakuru tuzonyuza kuri imbonesha kure ya Bujumbura Media TV. Kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2012 mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi bose, Perezida Petero Nkurunziza yamenyesheje ko mu bintu bitatu azorangura mu mwaka mushasha harimo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Aho naho havuye umwikeka ko ashaka gukuramwe ingingo zimutuma adashobora kwitoza ubwa gatatu. Muri ico gihe uruhande y'ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 Burundi bwari bufise amasezerano ya Arusha ari nayo nkomoko y'ibwirizwa shingiro, yavuga ko atamukuru w'igihugu azigera arenza ibiringo bibiri. Kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda 2012 umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yarorengekiye umukuru w'igihugu rwandiko canke note yijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Urwo rwandiko rero ntirwigeze rushirwa habona. Umushikiranganje nawe yagomye ari wafise mu minwe ikibazo c'ibwirizwa shingiro, akabikora kenshi mu misho ku buryo n'abagenzi be batamenyeshwa ibiriko birategurwa. Kuva kwigenekerezo rya 9 kugeza ku rya 10 ukwezi kw'icumi 2013 inama nshikiranganje yarize integuro y'inyanurwa ry'ibwirizwa shingiro. Iyo nteguro yahindura ingingo zirenga 80 ibwirizwa shingiro ryahora. Igitangaje nuko abashikiranganje batigeze bahabwa n'urwandiko rw'iryo nteguro, ahubwo bafata ibwirizwa shingiro ryahora. Edouard Nduwimana akabasomera ingingo zigiye guhinduka. Inama irangiye bose rero baratswe ivyo bakoreye ko bagerageje kubaza ibibazo, nabo babwiye ko boheza bakarungikira amakenga yabo abashikiranganje Edouard Nduwimana, Pascal Barandagiye na Clotilde Niragira ngo barabe ivyoheza bigakosorwa. Aho kwigenekezo ry'umunani ukwezi kwa 10 2013 integuro y'ibwirizwa shingiro yararungikiwe inama nshinga amateka. Biyo ntavyo hanyuma yari ayirongoye havuga ko yari integuro igoye rwose kwiga kubera yafuta amasezerano ya Arusha igashiraho ubundi bwoko bw'intwaro butugeze bwumvikanwa ko. Amaze kubona iyo nteguro yaciye yiyumvira inzira zose zishoboka zotuma abantu baganira ibiri muri iyo nteguro nk'uko tubisanga mu ntahe yiwe. Kuva kwigenekezo rya 27 gushika ku rya 29 ukwezi kwa 11 2013 hari abanyepolitike na bamwe mu bari mu mashiramwe yigenga bahuriye muri BNUB baca bumvikana ko bobaho inama yo kuganira neza ibijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha, maze baserukira inzego z'igihugu bakayitaba. Naho kwigenekezo rya 19 gushika ku rya 20 kwezi kwa 12 2013 n'amacenga amateka na nkenguza amateka zarateguye inama yo guhanahana ivyumviro hagati ya leta, abashinga amateka n'abakenguza amateka, abanyamigambwe, abanyamadini n'abo mwishira hamwe yigenga ku bijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Ni mu vyo bise atelier de change. Iyo nama rero yabereye ku ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kandi yarongowe na Pio Ntavyo. Hanyuma Cogerera yari umukuru w'inama nshinga amateka be na Gabriel Nisezerana wari umukuru w'inama nkenguza amateka.
inama yarangiye rero yumvikanye ko atavyo guhindura ibwirizwa shingiro keretse ingingo zibiri zitoya zari zihuta. Naho ku munsi kw'igenekezo rya 21 Kigarama 2013 mu gihe yari ahejeje gukora ibikorwa rusange mu Taho, mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda yamenyesheje ko ivyavuye mu nama yo mu Kigobe ataco bivuze ko nyabona hambaye ivy'inama nshingamateka izotora. Abamwumvirije rero batahuye ko ajeje gushikiriza ubutumwa bwa Petero Nkurunziza. Ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu 2014 inama nshingamateka yaranze kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro leta yari yarashikirije. Ivyo vyabaye kandi CNDD-FDD n'abakunzi bayo bari bafise n'abashingamateka bakwiye ko kuyitora kikaba cari ikimenyetso kitabesha ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD harimwo abantu badashigikiye namba ikiringo ca gatatu. Bimaze kuba rero ivyabujije ko Edouard Nduwimana bandanya kuvuga ko naho imenyanyo ritemejwe atakibuza ko Petero Nkurunziza yashobora kwitoza muri 2015. Nayo kwigenekezo rya 20 kwezi kwa 11 2014 mazagabo 13 zifise ipeti rya general zahoze zigwana muri CNDD-FDD zaranikiye Perezida Nkurunziza isaba ikurwa rya general Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni zibagiriza amabi atagira izina yari mu Burundi, yatumye igihugu cambara ibara mu makungu. Mu nama yo gutegura iryo kete rero yari yahagaze cane kukwanka ikiringo ca Petero Nkurunziza, ariko rero ikete ryanditswe mu rupasoni nk'uko ryoba rigenewe Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni rikagira ikopi igenewe Petero Nkurunziza. Iryo kete rero ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza nk'uko rero tubisanga no mu ntahe ya leta na General Guillaume Nabindi kari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi. Basinye iryo kete rero harimwo na General Major Varisito Ndayishimiye ariwe perezida w'igihugu c'u Burundi ubu ngubu. Kwigenekezo rya 28 ukwezi kwa 11 2014 Perezida Pierre Nkurunziza yarabogoje General Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNL be na General Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu canke chef de cabinet civil du président de la République. Abo bagabo babiri rero abo baciye basaba Perezida Nkurunziza ko atobamaramaza ngo bakure bonyene, ahubwo ko yoca akura na General Varisito Ndayishimiye mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu arabe vya gisirikare. Be na General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira arabe ivy'igipolisi banamusavye ko atokwitandukanya nabo kuko bari basangiye amabanga menshi. Umwe mu bayobozi bashasha rero yabaye General Major Godefroid Niyombare yagenwe kurongora urwego rukuru rw'igendereza SNL. Ingingo rero zarafashije cane gucanishamwo bamwe rw'abagenerali batari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bamwe bagumye kwibanga mu nyuma baranahakwa kwicwa, abandi bamaze kugenwa mu banga amashasha bakabona inyungu ziriyo bahisemwo rero kwiyegereza Perezida Nkurunziza. Mu mpera za Kigarama 2014 niho mu nama y'urwaruka rwa Paruwasi Murayi Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana yatanga impanuro ikomeye agira ati mu gihe amategeko atavyemera umutegetsi naho yoba yarakoze neza ntarekuriwe kwitoza kugira gatatu. Uwo bikora yoba ashaka kutugira abaja, nta numwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we, nta numwe. Ikivugo co kutababaja b'umuntu rero kiba kiravutse gutyo maze guhera muri 2015 abiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza baca bafata icivugo ca sindumuja. Impanuro za benshi, ikanguro ry'indongozi muri CNDD-FDD ziyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ku itariki ya 26 ukwezi kwa mbere 2015 amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki arenga 300 ariyunza shinga urunani rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu Voma Acte à troisième mandat. Urwo runani rero rwagiriye ko rumenyesha ko hamwe Perezida Nkurunziza yomenyesha ko atazokwitoza ikibanza c'umukuru w'igihugu ruzoca ruhamagara abanyagihugu kuvyamiriza. Urwo runani rwari ruhagaze ku bintu bitatu, harimwo iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro, ari itunganwa ry'amatora meza muri Ruheshi no mu Kakaro 2015 no kubuza ingendo ya Perezida Nkurunziza yo kwihagira ku nguvu ubutegetsi atarekuriwe no kumvisha makungu uruhara rwayo mu kubuza iyo ngendo. Hagati muri Ruhuma ndandamukiza 2015 Petero Nkurunziza yarakiriye intumwa mpuzamakungu zitari zike hamwe n'impanuro nyinshi zivuye henshi ku isi no mu bihugu hagati. Impanuro rero zamwereka ko kwitoza bwa gatatu no guturira igihugu
kubusubiza mu njyane za kahise, gusubiza inyuma demokarasi, gusubiza igihugu mu ntureka. Abanyamerika, ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afurika, ONU, Afurika y'Epfo, Tanzania, amashengero, imigambwe, amashirahamwe yigenga, abashingantahe, abategetsi bava muri CNDD-FDD bose barahanuye, ariko Perezida Nkurunziza ahitamwo kuziba amatwi. Kw'igenekezo rya 15 ukwezi kwa kabiri, umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza General Major Godefroid Niyombare nungikiye umukuru w'igihugu raporo imumenyesha amakungu ahagaze mu bijanye n'ikiringo ca gatatu n'ingaruka kizogera mu gihugu cose. Iyo raporo yari yerekana ko Perezida Nkurunziza aramutse yitoza kwa gatatu azoba kwegeye igihugu amahano akomeye. Kw'igenekezo rya 19 ukwezi kwa kabiri 2015, Perezida Nkurunziza yarabogosheje General Godefroid Niyombare mu mabanga yo kurongora SNL, amusubiriza General de Brigade Etienne Ntakarutimana, kandi yabogoje ni General de Brigade Ronald Ngendakumana yari umuyobozi mwishikira wa General Niyombare, aca amusubirira General de Brigade Maurice Mbonimpa be na Sylvestre Ndayizeye yari arongoye iperereza mu gihugu hagati, yasubirijwe na Berete Gahunga. Bose rero bakuwe bazira raporo General Niyombare yandikiye Perezida Nkurunziza. Ifoto ya General Niyombare yaratangaje rwose Nkurunziza kuko yarazi ko yamusize mu kigega ngo afungure yenumire. Kw'igenekezo rya 11 ukwezi kwa gatatu 2015, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda yatangaje kuri radio BBC y'Abongereza ko abagumyabanga batarota baja mu matora umukandida w'abatari Petero Nkurunziza. Ico gihe rero byabonetse ko avuze amajambo atumwe kuko naye impanuro zari nyinshi Perezida Nkurunziza yaguma mu gacerere, yageze kuvuga yabituma rero abimuvugira cane umukuru w'umugambwe. Amajambo rero yaravyaye kutumvikana gukomeye muri CNDD-FDD. Tubandanije ku matariki, ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatatu habaye ibintu bikomeye cane. Umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD Onesime Nduwimana yatunganije ikiganiro ku bamenyesha amakuru mu ntumbero yo gukosoza cyavuzwe na Pascal Nyabenda kuri BBC. Onesime Nduwimana yamenyesheje ko CNDD-FDD ifise abanywanyi batari bake bashoboye kurongora igihugu, ko inama nkuru y'umugambwe yo yonyine ifise ububasha bwo gutora umukandida wa CNDD-FDD mu matora. Ico gihe umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu Augustin Nsanze yarahaye raporo Perezida Nkurunziza ku bijanye n'urugendo rw'abagize inama nkuru y'umutekano wa ONU. Ambasaderi Nsanze yahanuye Petero Nkurunziza ko yabamenyesha ko atazitoza kubera ico kibazo cari kigiye gutosekaza bikomeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Haciye akanya gato rero Augustin Nsanze yamenyeshejwe ko atarekuriwe kuza kwitaba umubonano wa Perezida Nkurunziza n'abagize inama y'umutekano ya ONU. Imvo rero yahawe nuko intebe zari zike nk'uko bimenyeshwa na Rudasa Tungimana yari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Ibinyamakuru ryari ishavu rya Perezida Nkurunziza amaze gusoma raporo ya Ambasaderi Nsanze. Kw'igerekezo rya 13 ukwezi kwa gatatu, Perezida Nkurunziza yarakiriye abagize inama ijejwe umutekano ya ONU. Izo ntumwa zari zirongowe na Ambasaderi Samantha Power yaserukira Amerika muri ONU. Izo ntumwa rero zaratanze impanuro zikomeye cyane ku bijanye no kuba amasezerano ya Arusha. Ambasaderi Power rero yaravuze atari umunwa ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira ikiringo ca gatatu. Mu nama Ambasaderi Samantha Power yagiranye n'abaserukira bashiramwe yigenga umunsi nyene yavuze ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi baritiranya gukunda igihugu no gushigikira leta, ngo leta ni vyiza cyane kuyishigikira yikoze vyiza, ariko kandi gukunda igihugu birimo kudashigikira leta ngiyo igiye mu mafuti. Leta siyo gihugu, ngo leta zirahinduka ngariki igihugu kigumaho. Kw'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu 2015 ku mugoroba w'umunsi harakoranye inama y'inararibonye za CNDD-FDD Conseil des Sages. Urwego rwari rurongowe na Petero Nkurunziza kandi ico gihe rwahuriramo ibihangange mu nzego z'igihugu nka Piyo Ntavyo. Hanyuma yararongoye inama nshingamateka Gervas Rufyikiri, n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Mohamed Rukara yari umuhuza w'abarundi, akaba n'icegera c'umukuru w'urwo rwego Pascal Nyabenda yari umukuru w'umugambwe, Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe namwe n'abandi. Naho rero inama yari itumbereye kwiga ivyiyumviro CNDD-FDD izojana amatora. Ivyo bihangange byashaka ko batavugana ibijanye n'ikiringo ca gatatu. Mohamed Rukara nk'icegera c'umukuru w'urwego niwe yatanguje ikibazo kijanye n'ikiringo ca gatatu, abandi baramwunganira nk'uko bivugwa na Gervas Rufyikiri. Ivyo bihangange byose byaragarutse ku ngaruka mbi ikiringo ca gatatu kizozanira igihugu. Harageze ko Perezida Nkurunziza yishura yaratangaje abitavye iyo nama. Yabanje rero kumenyesha ko Onesime Nduwimana abogojwe mu mabanga
yo kuvugira umugambwe acatumira abari aho bose gusenga. Petero Nkurunziza araheza arabasengera, isengesho ryoba ryaramaze n'umwanya munini cane ryuzuyemwo ibitotsi vyinshi ku bantu batazi gushima ivy'Imana n'umugambi vyabakoreye. Inama rero irangira atanga ingo n'imwe ifashwe ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, bose bagenda bumiwe. Ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatatu, umupfasoni wa Gatorwasa yaratswe kugandagurwa aho yari yagiye kugira neza imishatsi. Umuntu yazanywe n'imodoka ya Prado y'ibyo bitabona yamusanze aho hantu aramurasa mu mutwe, Imana irakinga kuko ariko harakora imishatsi. Yabibonye Mokiyo aca arasunura umupfasoni wa Gatorwasa. Urusasi rwarasohotse ruramukomeretsa gatoya acagwa hasi, warashoboye yaciye yiruka, imodoka yuzuye abapolisi ica iramwakira iramujana. Ku itariki ya 20 Ntwarante 2015, bamwe mu bategetsi bo hejuru mu nzego za CNDD-FDD no mu gihugu barakoraniye mu biro vya Onesime Nduwimana muri Sokabu, maze bategura urwandiko rwerekana aho bahagaze ku kibazo c'ikiringo ca gatatu. Urwo rwandiko rero rwerekana neza ko ico kiringo kije gusubiza igihugu mu ndyane n'intureka kandi ko kije kuryanisha Burundi n'amakungu. Hari ibimenyetso rero vy'ibihe kuko kwigenekezo rya 15 ukwezi kwa gatanu 2014, umukuru w'ishirahamwe riharanira agateka kazina Petero Claver Mbonimpa ahagaritswe ajanwa gufungwa mu mpimba. Muri Rusama na Nyakanga 2014, tubibutse ko isekeza Vendredi Vert ryo gusabira ikurwa rya Mutara Mbonimpa. Muri ico kiringo c'amezi ane buri wa gatanu abantu batari bake barambara imyambaro isa n'urwatsi rubisi kugira bifatanye na Mutama Mbonimpa. Hari byinshi rero bigiye bitandukanye. Muri Ndamukiza 2015 rero habayemo n'ibintu byinshi, harimo no guhamagaza imyiyerekano vyakozwe n'abarimo Pacifique Nahazwe, abadashigikira ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza hamwe n'abandi banyapolitike benshi. Twababwiye rero dutanguye amakuru ko tuza guhereza ku rutonde rw'abasirikare n'abapolisi 13 bafise ipeti rya general bashize umukono ku iketi ryo kwa 20 Munyonyo 2014. Abasirikare bari hamwe kugira ngo bahagarike inzira y'akaga ijana mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ariko rero bahavuye bacana mu Nkurunziza amaze kuba ibyicaro bikomeye nyuma y'ikurwa rya General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni. Harimwo General Godefroid Bizimana batazira Verema canke Vurumayi, akaba yaritavye Imana mwaka uheze. Akaba arimo Prime Niyono batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Barurema batazira Kikongo, Dasi Nduwumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonimpa, Isidore Niwokubwayo batazira Nankubade, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Mibore Emmanuel batazira Komateri, Tasiye Nivyinyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibiya, Sede Ntakarutimana batazira Steve hamwe na Guillaume Nabindika. General Major Godefroid Niyombare ntiyari mu basinye iyo kete kubera yari ambasaderi w'u Burundi muri Kenya nyuma yo gukurwa. N'impamvu ari we yaciye ahabwa kurongora iperereza, ariko mu nyuma yacu yasinye urwandiko rukomeye cyane. Icyo mbonera kure ngo zishobora kuba zitazi nuko kiringo ca gatatu ca Nkurunziza cagwanijwe rwose n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Byo birirwa ngo barigishwa ngo Nkurunziza yagwanya n'ubwoko kanaka n'ikinyoma ngo cambaye ubusa. Naha duhereje rero iyi ntahe twari twabateguriye kugira ngo mumenye ibyashikiye Burundi mu myaka 10 iheze, bikaba byari akamaramaza binafise n'ingaruka ku buzima Abarundi barimwo muri iki gihe, nk'uko byagiye birashikirizwa na Gervais Ndirakobuca, mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Gira subscribe kuri iyi YouTube channel ya Bujumbura Media TV kugira ngo ujuronka ivyegeranyo, amakuru kahise ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, harimo n'ibiganiro zogenda tubashikiriza umuzi ku yundi. Imana bahezagire.